mwese aba promoter bose mutize uwa mbere Mr Radio wa Roy TV wewe uri wa mbere je narize bana je narize nta gifaransa bonjour nta gifaransa tuvuge mu gifaransa ico cha bonjour na bio kivuga je suis na bio kivuga turagiye reka ndakwereke koresha umwanya uyago wewe maso y'iminori ntihigeze yiga ujya birazwi ndiko ndabadondagura kandi ntucire mu kana hari radio wa Roy TV papa urazi kuvuga urazi mu kirundi urazi kubivuga ariko mu gifaransa c'est zero turagiye koresha umwanya nta na kimozi nta gifaransa uzi iyabuzi bari kugenda kumwakira daju turagiye okay simbizi wasema vumba wita yuko ari wewe umwami byarakunaniye ntiwigeze ugenda kumwakira daju ndiko ndagenda Edison ndayahoze wewe nuri mu promoter kutagiye kumwakira daju sha kutagiye nawe ndagukora ko nibaza ko je ndavuga mwese okay Starboy the ship waragiye kumwakira daju no jamais c'est zero nta na kimwe muzi turiko turagenda hariho capitaine de la capitale uwo no mufana wa Dramati imagine umupromota kabo umufana w'umusana wewe urazi igifaransa c'est zero ntiwagiye kumwakira daju sawa tuko turagenda aho siniko ndakwereka ndiko ndagenda ku mugabo yita rero niwe mwami azi kwakira abantu azi kwakira abaririmbyi nga mu Burundi Landry Promoter serukarukambye ndakwamburiye ishapo ndambuye ishapo yanje uri zero ndakwigijije n'ubusa aba promoter bacu mu Burundi ntimwize barize Landry Promoter wewe swe wigira uri umuvumbuzi wa shaka amajwi ya Landry telefone yanje yaheze n'umuriro ima telefone yawe nshaka amajwi ya Landry Promoter ko fata kumengo ko wanga shaka jya amajwi ya Landry Promoter ima telefone yanje ima ndayashiramwo tu ndayashiramwo chobaka yewe Landry Promoter okay rero reka ndakumvisha ya majwi yiwe numbriza ya majwi yuko yari kumwakira daju aya niyo nshaka aya sasa none usanga zigi France inde ko atamwakire ko atapost nigeze mbona ari call me umutananirwa kizimya moto vamos va killer iserukavye kuri mikro yambe kuri bigira kazi serukarukambye umvise kuna yavuze serukarukambye papa eske jengo mambazi Landry Promoter waragiye kumwakira daju ico nico kibazo canje nimba atahembwe naho yari kugenda ninde ari kumuhemba aborganije igitera nta numwe yari kumuhemba kubera niko kazi kiwiwe niko kazi asanzwe ajejwe akora aba promoter bo mu Burundi ntimwize mushake mu bihebe aba promoter bacu genda mwige twarize nimwigeze mwiganaga narize jewe abandi barize aba promoter bo mu Burundi twarize inde hari mu promoter ngaha yita yuko ari we wa mbere ngaha dufise mu Burundi nivyo sivyo Landry Promoter siwe wita yuko ari we muvumbuzi wa mbere ari we nserukarukambye papa jewe ngo madakubaze neza Landry Promoter eske waragiye kumwakira daju yanditse ati be face on the floor ivyo bintu usigaye agwigira n'abandi bakobwa jewe ntibinezera na gato aho rero wandungikiye kano ka video kugira ndakubabarire cyane acashirako point d'interrogation acarabandanya abo badada bawe wishinga muri kino gihe ntiwibaze ko ntabibona byose ndabibona kandi cyane ntiwibaze umvirize neza bakoze ba Roy TV umvirize neza umviriza ntiwibaze ko ndi ku muzungu ngo ntavyo mbona ndabibona umvirize neza ntiwibaze ko ndi ku muzungu ngo ntavyo mbona ndabibona kandi ndabikurikirana hafi cyane ejo uzombwira hindukira ndakwankire ntuzibaze ko ari ibindi acashira kwa ka emoji kintoki zitatu tumwe tw'abakobwa twuko mubibona gute nuko nyine bizoba bivanye niyo ngeso yawe usigaye unyereka niyo nyifato yawe aka ka video rero ngo ushaka
kunkuyakuya naguhinyuye kera urazi ko jewe ndi la noma gusa usabe Imana ntiduhure kuko uranzi neza rero we bandanya gusa wirire iki ubunure sasa natacha twambie bifesa arajya ubunure wosanga mchepuko haukosaji avuga ikirundi yose okay vuga umbiriza mu rukundo ntiyabura urukundo nuko goba gwa babiri ntiyaburamwo wa gatatu ni goburamwo wa gatatu rero bisiguri wosanga bari Marizia bari ishura we marira nawe bari bandanya wosanga bari mu marira nawe we vugire kutamarira vuga sawa mbo wosa reka nakubwira wosa munyumvirize ikindi kirundi wosanga bari mu rukundo canke nibabe mu rukundo nta ubizi bizi bande twese dufise imibiri ufise umubiri naba mfise uwundi sawa kujya yavuze ati nubwo ubona ndi ku muzungu ibyo bintu wigira ndabibona byose sawa kubibona rero twasanga mufata nka musaza wiwe swat akabashavura kubera agendana n'abakobwa badashoboka bavyita gushavura bavyita gufuha bisigura ko Natasha fuhira bifese wosanga mufuhira nka musaza saza wiwe canke chaka mufuhira nk'umufriend wiwe nk'umugenzi wiwe chaka mufuhira nk'umukunzi wiwe byose birashoboka. One, two, everybody. My name is Radio. This is Lloyd TV in the place. You know what it is. Yes, I'm Mr. Radio. I'm back again. Rero hamunda kubwira byinshi muri entertainment. Hamunda kuzanira abahitmaker kuri micro ya Lloyd TV. Ladies and gentlemen, kora subscribe nagira ngo uzuramura professional interview uzurahabwa update news. Kuri kamera uri kumena Airfage Carf ani watuma image uyibona imeze neza cyane ni watuma sound uyumva imeze fresh sana. Ni muri cya kiganiro tubabwiza ukuri show cya kiganiro kiguha akajyo keza ko kumenya makuru y'abastar ko kumenya makuru y'ivyamamare ati mpega ivyamamare byacu bibayeho gute. Yes, umwaka uraheze umwaka urarangiye, reka nibaze yuko ibyo wifuza byakugeze ko ibitakuze navyo uzobishikako mu mwaka uza wa 2024. Yes, uno munsi turi kumwe na wa muntu wacu Mr. Fietus, umufyesi mwiza azi gufyeta azi gukomba ati ibyo bintu byavuye he? Ibyo bintu muravyibuka byavuye kuri Natasha la noma ngenda banka Natasha kutarivuga rivuge neza ngenda banka abande banka gamwe aba promoter bo mu Burundi ngenda banka abande banka aba promoter bo mu Burundi nimwe mwanka yuko Natasha adatera imbere. Mr. Fietus umufyesi mwiza azi gukomba azi gufyeta sasa brana nk'ibyo bintu vuze ndakubaje ati abuzi banka ko Natasha atera imbere baba promoter mu Burundi ni bande wo kuvuga iki? Televiziyo ya mbere ni Roy TV idashaka ko Natasha atera imbere. Wa kabiri ni koresha umwanya. Wa gatatu ni Landry Promoter. Wa kane ni Simbizi wa Semavumba. Wa kane ni Capitaine de la Capitale. Iyindi ni Akezanet. Abo mwese ndabazi. Nta no munsi numwe mugeze mu promoting indirimbo ya Natasha ndabeshe. Igihe Natasha asora indirimbo wewe warigeze uyipromoting. Urisi ngira yego cankewe warigeze uyishira ko no kuri stati ya stati zawe ndazikurikira ko stati zawe ndazikurikira je suis sûr ko nayishize no je suis sûr ko ni wigeze ushira ko ndakwanyiye hari nibiganiro byinshi nakoze kuri rya ndirimbo uzobibona apana ras soon sinkobeshe ras ndakubwiye soon uzobibona sasa mubwiye ras
Ipsasa man. Shwali kabisa. Fresh lakini meze bro. fresh ndashima Imana. Kuvyukuri ndahumeka neza abantu mwansabiye abantu mwansengeye. Kuri ko Imana ndabashimiye. Kuko mwakoze ikintu kitokora abandi bantu nukuri. Kuri ko Imana ndashima uhoraho ubu ndatambuka neza. Ubumeze fresh. Kandonkeho nakanya ko gushimira aba promoter bose mwanyitayeho Roy TV CEO wanyu nukuri ko manager ndamukunda sana hamwe na wewe kandi papa ndagukunda sana wagwana bro ndabakunda sana Mr. Fietu umufyesi mwiza urumva ko ijwi uburi sohoka fresh sasa Jeki ngaruke muri ya wait gatowe bakuzi wa TV Jeki nuginagire mvuge nene numvise amakuru ko Frank ataratonda ku kazi kuva kiriya gihe sasa je ndavuga ati none yakomeje aremba bimeze gute niye mpamvu ituma atasuye ku kazi mbega yarirukanwe bimeze gute sasa ndavuga ati je reka nje kumuraba ndamusange mu rugo aha turi muhiri wabo ndibazabona neza yuko twashyize muhiri wabo ndavuga ati kanje kumuraba turabe ko yagumye aremba canke twumve ko yirukanye ku kazi turavuga ati niyihe mpamvu Frank atasuye ku kazi kuva kiriya gihe afatwa n'umuriro muri Club du Lac akamara 3 jours apana Hotel Club du Lac Tanganyika akamara muri koma 3 jours urumva ko ari ibintu bitoroshe kumara imisi 3 muri koma ndavuga ati rero je reka nje kumenya mbega niyihe mpamvu baramwirukanye Natasha yaramwirukanye ku kazi bimeze gute sasa brother gusa ndagiye kubona sanze wakize tu no kuri ku Imana ahumeka meze fresh meze fresh kabisa ntangorane nimwe abafana bacu nshuti zanje zi Burundi muyumva amahoro nukuri ntangorane nimwe mfise ubumeze neza amaguru ni fresh amaboko ni fresh umutima utera neza kabisa kandi uterera kuri Hotel Club du Lac Tanganyika kwa Natasha murabizi duherukana afise Bekiri adashobora guhaguruka mugabo ubu nta Bekiri afise aratambuka ni fresh novuga neza yuko numunezero udasanzwe ku bakunzi ba Natasha numunezero udasanzwe kuri Natasha kuko murabizi ko Natasha ro yamuvuje brother kajambo kame ku Mana bro kuba umwaka ugiye guhera warugwaye wahatswe gufa ariko umwana ugiye guhera umeze neza ukomeye embere ko utangura ikigano cacu no munsi akajambo kame ku Mana Bo urakoze cyane kumbaza uko icambere kwanza reka nkwishurire ku bibazo wambwiye ku bantu baguma bibumvira ko jewe ngo ntagikora kuri club no jamais je kuri club ndacariyo kandi ndiyo kandi nzokwamayo ibihe byose ko ndi umwana wa Club du Lac Tanganyika ndi umwana wa Hotel Club du Lac Tanganyika kabisa abibaza ko Natasha kwirukanye ntibizigera bibaho cyo cyumviro mwiyumvira kijeri kwirika to kwirukana uri umukozi bakunze wa TV Kungorane nyabaki kuko sa nyabaki umukozi arirukanwa akazi gatanguye kabagaheze why not akazi gatanguye kabagaheze ariko Natasha nigera yirukana umukozi ico kintu nikigera kibaho kuri Natasha jamais ko numva faro yirukana Natasha ubonya kwirukanye sha sinzi ikintu ba wakoze nta n'umunsi nimwe je ndabona numva n'umukozi yidoga ati ngo bamwirukanye wewe uva ahantu hembwa ama miliyoni ukagenda ahantu hembwa amaraki kweri wewe umva ivyo bintu bikwije nibizigera bibaho kuvyukuri je ngoma ndabaremeshe mwumva amahoro bantu bacu inshuti zanje bafana ba Natasha ukuri ko Imana jewe kwa Natasha sinzigera ndahava uzohafira rero nzohafira nyene none navyo jezo mupfira Natasha nimba tavyo jezo mupfira jeje nzohafira tu wanasema hivi tajiri hakifa aozi na kioza hanuki bisigura mu Kirundi Natasha umunsi yapfuye ntazobora kandi umunsi yaboze ntazonuka kandi umenye yuko ni yapfa azogenda mu ijuru none we ijuru ni uritanga ni Imana iritanga none why not uvuga umwana w'Imana hariho umuntu atari umwana w'Imana twese turabana b'Imana ariko turasumana ibikorwa dukora wewe ufise ibikorwa bingaye wamaze kwereka Imana hamwe Imana yoshira ko akora ivuga ati wewe uzogena mu ijuru ariko Natasha ko vyiza byose yamaze gukora ngaha kuciza jeje nyene yamaze gukorera direct Imana yacishira ko wewe uzogena mu ijuru yaciheza direct nene kuje ijuru sinyabaregamo ijuru sinyabarega wait gatoya inyabarega ni hahantu bafata umwavu wose bakajana bagashiraho ushatse kuvuga neze yuko kuvuga yuko ijuru umuntu akiri ngaha kwisi
ngo bamaze gushira ko vi mwijuru kwa zoja Jesse nkubeshe umuntu wese azi yuko natashe kungena meze nukuri ku muntu nga mu Burundi abantu bose jewe nzi nga mu Burundi nta numwe amusabira nabi Natasha ndakubaza ikibazo kimwe bro yego mbaza amabwirizwa y'Imana nanga amabwirizwa y'Imana ni 10 nangahe nayo nzi basugira je ndasenga cyane ni 12 ni okay 12 sawa merci sasa kandi bivugwa yuko wishemo rimwe yose ubuyishe yego uri siri ko Natasha yakurikiza yo ngire bwirizwa nimwe yamaze kwica muri zo 12 oya Jesse mvuze ngo hari igihe nimwe yamaze kwica ntabyo mvuze ko jewe sawa tugere mu kiganiro cyacu tubive mu byo bintu Mr. Jetu umufyesi mwiza zigufyenda zigukora wakize mana amanyama cyane yo ubu baba ndi bavuga nabi ngiye abakozi ba Royal wait igana uri ukahungene cyegana cyo gukorana wavuga je tumagera bashimira abakozi ba Royal TV ndabashimira abakozi ba Royal TV wait ndabisubiremo wait abakozi ba Royal TV namushimira Natasha Alegos nukuri kubajera bashimira abantu comment je narazibonye comment narazibonye kuri kwimana ndabashimiye oya reka ndabashimira abantu banje muri abantu banje kandi Frank ndabakunda cyane hama ngomba nshimira Imana uhora ariko aranjaniranye ngomba nshimira Imana uhora kuri kwimana irahari Imana iriho kandi izokwamaho abantu muvuga tukimana idahari ni kuri kwimana mwebwe mwarahombye ariko aranjaniranya mwarahombye hama ngo mashimira aba prophet hari mu prophet yitwa Joshua papa ndagushimiye waransabiye warankozeko kuri kwimana nta muntu nzopfa umuraza kuvuga nabi jewe tugiye guhangana umuraza kuvuga nabi papa yo ngiye guhangana nawe hariyo prophet Joshua hamwe na Major Apostle Simon papa ngiye kubashimira mwaransabiye ndabakunda cyane nukuri aho ngeze ubu ngeze aho yo gushimira Imana nkashima nkayitambira nkayitazira kuvyukuri je nshima aho nyene si place kanshimire chef wanje yantwaye ku masengesho baransabira chef Domingo ndabivuze reka ndamushimiye nukuri chef Domingo nukuri kw'Imana ndambiye ni shapa ikibazo kimwe bro warakoze ikibazo kimwe bakozi ba Royal TV reka nshimire nundu chef wanje Domingo ndagushimira kandi cyane reka nshimire na mama Mesaline chef tene wacu ndabakunda cyane nimwe mwanyeretse agakiza je nta gakiza narinzi murakoze cyane warakijijwe none papa ubu narakijijwe ndi umukristo akomeye aho navuye je uno mwisira aho navuye uno mwisira mbo idini iki urumva mbo mu mizirma n'umukristo tose ndusenga Imana imwe none uvuze na tose dusenga Imana imwe mani aha byanse uragenda ngaha bandutandukanye ibintu byanse ngaho uragenda sawa je ndikunda kubaza uvuze ko wakiriye agakiza harabushimiye batumye ngo wakira agakiza cyane gose je mperuka uri mu muzirma uri mu Islam waravuye mu Islam ndashaka unyishure waravuye mu ba Islam naravuyemwo reka sindakubwira uko naravuyemo waravuye mu ba mizirma ubu ndi umukristo nahezagiwe n'Imana nasizwe n'amavuta yera reka Kristo genda gaho ndi umukristo hari ibintu ntumva neza waravuye mu kimizirma ndi umukristo yejejwe n'amaraso ya Yezu Kristo reka ndabikubwire neza kandi rero abantu batumye jewe mbuko ndabashimira papa ndabashimira abantu mwansabiye mwese ndabashimira narejejwe n'amavuta narasizwe n'amavuta ya dadi bita Joshua narejejwe n'amavuta ya Apostle Simon ndabakunda cyane papa ndabakunda cyane genda bakunda cyane ibi bitu reka tugende ku kiganiro cyacu nunjaniranye reka tugende mu by'iwacu ibyo tuzobifatira igihe sawa waravuye mu ba Islamu warakijijwe ubu mukristo shakunyumva kanu kamva wait ubu mukristo wejejwe n'amavuta ya Yesu Kristo content yatuzanye niyo cyanye si nini bakuzi ba Royal TV bimbereye bishasha sasa tukiri gaho yere brother
niki kintu cyatumwe uva mu ba Islam cyatumye wumva ko ushobora guhindura idini ukava mu ba Islam ukaja kuba umukristo? Islam ni idini nziza kandi sindayanga siko kuko barigisha ko ugiye kuraba neza abantu bigisha neza cyane ni idini y'ikimizirma sawa ariko tutandukaniye hamwe bafise ukwizera kwabo n'abakristo bafise ukwizera kwabo sinovuga nabi idini y'ikimizirma jamais aho ushatse ko ninjira nga tuzoba twinjiye mu bindi sivuze ngo bavuge nabi kurana nabi ndabashimira sawa ndabashimira kuko subhana wa ta'ala niko batwigisha mu gitabo cha Qur'an nyeranda gitabo cha Qur'an nyeranda kivuga yuko usikufuru Mwenyezi Mungu sawa mu Kirundi ntuvuge nabi Imana rega sawa ntuvuge nabi Imana kuko idini sizo tujana mu ijuru wari kurana nabi kwizera ko niko kuzokujana wowe nahuye nabi nakubajije ati papa ntusubire kumbwira ibintu by'idini kandi bisigura ko ivyo wagiye mutanavyemera nakubajije ati ni gihe mpamvu yatumye uhindura idini ukugwara kwanje deni kuba waragwaye niyo byatumye uva mu ba Islam ukaja kuba umukristo kuyihe mpamvu ute mu bwoko bwago baransengeye ndakira rero maze gusengerwa ndakira baca bambwira ibyaha byanje byose bambwira ibyo nagiriyemo byose uko nabimeze rero bamaze ko bimbwira baca bambwira ati kugira ngo ibyo bintu bikuve ko bisaba yuko wakira agakiza narakakiriye bro turahejeje ngaho nagusiguriye neza tuje mu vy'iwacu rero dusengerere tuje mu vy'iwacu dusengerere murakoze cyane dusengere nawapenda sana shalom mukristo w'Imana gusenga n'ibintu bito ariko nawapenda sana shalom nyene wumva wishimiye kuba warakijije ndishima sana ndashimira bimwe bivuye ku mutima abantu banjanye gusenga jewe chef wanje Domingo hamwe na chef tene wanje mama Mesaline ndabakunda cyane kandi ndongeye ndambuisha pokana ndabakunda cyane bimwe bivuye ku mutima bakunzi ba TV Frank yaragwaye iki yakubiswe n'umuriro umuyaga nkuba bihurira he no kugusengera ko tuzi basengera amadayimo hari ibintu biza wibaza yuko ari kintu nyene coba cashitse ngo kubera ari umuyaga nkuba ariko bikaba byazananye muri mpembi kasanga ni imyuka mibi yinjiyemo muri wa muyaga nkuba katusanga bizananyemo indi fox we batayo wari wizeye Fietus umufyesi mwiza azi gukomba sasa tukiri ngaho nyene umviriza shawamu chef atagutinda ntaguteba no final permanence ndatanga ikiganiro rero twagiye rero nyama yagarutse yakize cyane gose twaramusengeye arakira cyane banatasha baramurihira amafaranga amaze twajuru muri koma tajiri huyo ndo tajiri hakuna tajiri mwata kuendaga mbele mama tajiri Natasha la boss shaka wibuke gusa umunsi duhere gukora ikiganiro nararize ndashimira Natasha yatabaho sawa tugenda Natasha kabisa unatira mubyayi umbriza papa ngoma nakubwire entertainment yacu sawa entertainment yacu iri kwiraza neza bro iri kwiraza neza ni kuri kw'Imana je ndabyereza muri no miss urubuga kwa chafutse kubera indirimbo ya Natasha yote mwadi mubaze ko atakwiza yakwije 1 million mwadi mubaze ko atazoyikwiza sasa tukiri ngaho nyene brother kandi rero nakintu gitangaje indirimbo nkijya niwe yayiyandikiye niwe yayiyandikiye ariko yakwije Emilio genda urabe ijya ndirimbo ya Fizo Superman sawa ijya ndirimbo ya Fizo Superman siwe yayiyandikiye ivyo muravyibuka neza siwe yayiyandikiye baramwanditse wewe wayanditse rero hajya Fizo nazo gende yishimatse ngo yarakuje 1 million no si wewe wiyandikiye barakwandikiye ni wayanditse nimuko nawe ijya ndirimbo Superman bro ijya ndirimbo ari wowe Superman bari kuba bayihaye wewe iririmbe ijya ndirimbo ari kwiza Emilio nanjye konda kuba yasina kajanga akishima akavuga ati ngo Fizo yarakuje 1 million no ijya ndirimbo na wewe bari kuyikwandikira na abi bari kuyimwandikira yari kwiririmbiga kwiza Emilio ijya ndirimbo none wayanditse sije nayanditse inde yayanditse numurapa umurundi wacu ndamwibagiwe n'izina ndamwibagiwe ariko umenye yuko ijya ndirimbo na wewe ijya ndirimbo wari kukwiza 1 million none bayandika mwari kumwe
none Fizo ni yavyivugiye ashobora kuvuga none kushaka kumuvuga urisiri ko ivyo yavuze vyo bari no ni 100% ijya ndirimbo siwe yayandikiye ijya ndirimbo ndagusubiremo na wewe bari kuyikwandikira na Ediso bari kuyimwandikira yari gukwiza 1 million Ediso yoshobora kuririmba kwe ijya ndirimbo Superman baba nubwo bufiswe ijiri imeze gute uwo yari gukwiza 1 million ijya ndirimbo siwe yayandikiye ntaje ngaha avuga ati ngo narakwije 1 million no oya Yasini ntugende ngaho wasama sasa gukwiza 1 million kuri Fizo harimo igitangaza kuri Fizo uko naje kuri Fizo yari yarize kera yari yakorera monso zavuga ati sije nzobona ndakwize 1 million kubera iki abana yareze bose bageze he abana yareze bageze he ariko je nibaze yuko gukwiza 1 million kuri Big Farious Legend nibaze ko atari igitangaza bro siwe yandikira indirimbo yiwe akwize 1 million power ariko yandirimbo kubera atari we yayiyandikiye ivyo je nimwombwira oya ntarakwiza 1 million sasa iyo yanatasha uvuga bayanditse muri kumwe niwe yayiyandikiye nije ndabikubwiye niwe yayiyandikiye mwari kumwe niwe yayiyandikiye kandi nijya Mr Calligraphy yaririmbye Natasha niwe yayimuhaye mwari kumwe niwe yayimuhaye nije ndabikubwiye ikibazo mwari kumwe yes mwari kumwe yanditse muri kumwe papa konzi wari ugwaye ijya ndirimbo ni ya kera ijya ndirimbo ni ya kera nimwiyumvira ati ko ngo ijya ndirimbo yamusavye igihe yarayitondeye ijya ndirimbo mana ijya ndirimbo yareje kuyandika arajanga arayigirira repetition ikintu cyameza ameza 3 ijya ndirimbo yarayigirira repetition ijya Mysterious wora wumva Calligraphy Jones aririmba Natasha ari pour kuyiririmba araririmba bien sana sasa brother agukwiza 1 million ku ndirimbo ya Natasha ari kumwe na Calligraphy John kuri we vyakiriye gute kuri jewe sinokubwira ati yuko ngo ni gitangaza jamais gitangaza kubera twebye ntwari bwashake gukwiza 1 million nubu tubwire ubirabe nta boost irimwo nimwumva ati ngo arimo boost ijya ndirimbo nta boost nimwe irimo jamais nta gitangaza kirimwo ukwiza 1 million Natasha genda urabe ijya WhatsApp TV igumi kubita hana kandi nyandirimbo ntiyakurikiranywe n'abarundi yakurikiranywe n'abanyamahanga ese nkubeshe genda urabe muri Tanzania genda urabe muri Kenya genda urabe mu Buganda genda urabe mu Rwanda igendirimbira kubitwa hanaha igumi kubitwa akajambo kamwe kuri Natasha baza ndamushimira mama andikiye isumbiyo umwaka urangire neza na neza uduha indi ndirimbo canko intango y'umwaka ndazi mugiye kubona collabo imwikomeye isumba rya Calligraphy Jones yes hari n'amajambo novuga neza yuko ariko aravugisha abantu muno mwanya novuga neza yuko uno munsi ari majambo agezweho ni post y'umuririmbyikazi Natasha na Noma novuga neza yuko ariko aravugisha abantu amajambo menshi namwe mu majambo yakoze hashtag ku muririmbyi w'umurundi Be Face on the Floor Be Face on the Floor tukaba tuzi yuko rumwe mu baririmbyi aftanye ikibazo na Dramati Baby Killer Natasha ni post yakoze yavugije abantu amajambo menshi sinzi ko ushaka kuyisoma kugira ngo tugende neza na neza nta ngorane jewe ijye nayibonye akuzi ba TV reka ndabasomere post ya Natasha post yakoze akora hashtag ku muririmbyi Be Face on the Floor umuririmbyi navuga neza yuko mwino minsi afitanye ikibazo na Dramati nkuko babitweretse haba ku mbuga zabo Face afitani ikibazo na Dramati nakana imbere yiwe nagasurira Dramati basha ariko barabitweretse kajya nagasurira imbere ya Be Face on the Floor Be Face ujya no muntu yiyubashe barabitweretse kuze kandi yarabisiguye neza yarabisiguye muri Buja FM yarabiberetse neza yuko kajya arakana afise iyaba Dramati ari nka kingorongoro sawa ari nka uyu murapere wacu basha Fabilove nkabajya yarakubwiye yari kwinjira muri studio agakubita 15 minutes akagukubitira rap nyayo kajya akari kuca kwiruka kari kaca gasubira ari wabo rugo direct Dramati yakuca subiri wabo ruguru kubera hariya imuhinga asubira kubera akubise Mr ujya mugabo kumustar na murapere ngaha mufise mu Burundi nkujya mutiba yo mbwira umurapere ngaha mufise mu Burundi arapa nkujya ninde havuyemo kingorongoro hamwe
hamwe na Bface man arapa neza sana. Bface on the numurapere wa mbere nga mu Burundi mufise. Jela kidu kimbabaza nko kubona sasa bazureke gato kubona dramategera gutanga amahera ku ba promoter ngo mugende kuvuga bijya bintu ngo yuko bapfa Mona. Eske ubona yuko Bface yokundana na Mona? Jamais niyo kundana. Umuhungu akaba umukobwa why not bitoba? Nibo kundana na Mona. Why not bitobaho? Sugwego asikia kwanza Jack kunda kumva. Natasha Lanoma yanditse ati Bface on the floor. Ivyo bintu usigaye agwigira n'abandi bakobwa jewe ntibinezera na gato. Aho rero wandungikiye kano ka video kugira ndakubabarire canke acashirako point d'interrogation acarabandanya. Abo badada bawe wishinga muri kino gihe ntiwibaze ko ntabibona byose ndabibona kandi cyane. Ntiwibaze umvirize neza bakozi ba Light TV umvirize neza umviriza ntiwibaze ko ndi ku muzungu ngo ntavyo mbona ndabibona umvirize neza ntiwibaze ko ndi ku muzungu ngo ntavyo mbona ndabibona kandi ndabikurikirana hafi cyane ejo uzombwira hindukira ndakwankire ntuzibaze ko ari ibindi acashira kwa ka emoji kintoki zitatu tumwe tw'abakobwa twuko mubibona gute nuko bizoba bivanye niyo ngeso yawe usigaye unyereka niyo nyifato yawe aka ka video rero ngo ushaka kunkuyakuya naguhinyuye kera urazi ko jewe ndi la noma gusa usabe Imana ntiduhure uko uranzi neza rero we bandanya gusa wirire iki ubunure sasa Natasha twambie Bface arajya ubunure Bface asikia ajya ubunure Bface asikia ajya ubunure ni Natasha bivuze siyo miye nyambwiye ati bandanya wirire ubunure gusa ivyanje uvyibagire pe kuko guhindukira bigiye kuba umugani. Iyo ni post ya Natasha abwira Bface ati komeza wirire ubunure ati ntiwibaze ko ndi ku muzungu ngo ndabibona komeza wirire ubunure. Sasa Bface arajya ubunure asigaye ajya ubunure ariko bambiye man mbo kujya ubunure ni ibintu bisanzwe kuri Bface. None ubunure simboga muzindi ni mboga ni nkuko wombwira ati ndagara kambwira ati nyamunyamu umukeke inyama imboga muzindi renga ibiharage ubunure nuko rero ariko je murantangaza aba promoter mu Burundi gatoya hari abantu bako bari baza ati bega Bface ari mu rukundo na Natasha Bface yoba ari en couple n'umuririmbyikazi Natasha. Namwe mu makomantere ari karagaragara ni bimwe mu bibazo abantu ko ari baza ati bega iyo post Natasha yakoze ni post yerekana neza ko ashobora kuba kunda Bface on the floor. Bega tikuri Natasha ari mu rukundo na Bface on the floor. Wahejeje shamaliza okay kize neza byawe byose wasomye navyumvise kandi nanje jya post narayibona na comment ndashira okay rero ngoma nakubwire yuko kuvuga kujya mugabo urabora yuko inyuma ya post aje kwandika jya majambo warabonye video ntiwabonye video Bface avuga gute ayihayagiza yote nakupa mpaka ujilambe ariko yavuze ati tugende buhoro yavuze ati iyi video rero nungikiye ushaka ndakubabarire bisigura ko ijya video yayimurungikiye ati rero ushaka kuvuga ati uko Natasha na Bface bari mu rukundo nivyo ndiko ndakubaza kuko nivyo abantu bako baribaza uno munsi
Make leo sasa uno musi rero murabona yuko urubuga rwose rwamaze kuba rwa Natasha rero rwa Bface hamwe na Natasha yuko bakundanye suko mushaka kubivuga abapromoter bo mu Burundi basha abapromoter bacu umviriza kwandika kujya yoshobora kwandika kujya swat akaba ari nko kumbo akabiko aramucyoza cyo gasanga ariko aramuhayagiza sawa Bface kuririmba ijyandirimbo ntivyaciye byereka yuko bari mu rukundo na Natasha mbo sinzi ariko ajyamaja Landry wosanga umonyo mviriza neze kirundi ngomba kuvuga ni mugende kuntera wosanga mchepuko haukosaje avuga ikirundi yose okay vuga umviriza mu rukundo ntihabura urukundo nubwo goba gwa babiri ntihaburamwo wa gatatu ni goburamwo wa gatatu rero bisiguri wosanga bari Malizia bari ishura wewe bari nawe bari banda wosanga bari mu bari nawe vugire kutamarira vuga sawa mbo wosa reka nakubwira wosa munyumvirize ikindi kirundi wosanga bari mu rukundo cyane nibabe mu rukundo nta ubizi bizi bande twese dufise imibiri ufise umubiri naba mfise uwundi sawa kujya yavuze ati nubwo ubona ndi ku muzungu ibyo bintu wigira ndabibona byose sawa kubibona rero Satosanga mufata nka musaza wiwe swat akaba shavura swat kubera agendana n'abakobwa badashoboka bavyita gushavura wapita gufuha bisigura ko Natasha fuhira Bface wosanga mufuhira nka musaza wiwe canke chaka mufuhira nk'umufriend wiwe nk'umugenzi wiwe chaka mufuhira nk'umukunzi wiwe byose birashoboka none jere babyatsi ibyiza nzobivuga nibibi zobivuga umva twura navuze monyobeleza mbo yo mufuhira nka musaza wiwe chaka mufuhira nk'umufriend wiwe nk'umugenzi wiwe chaka mufuhira nk'umukunzi Malizia nawe wosanga mufuhira nka musaza wiwe cyangwa kamufuhira nk'umufriend wiwe kujya bakorana akazi kamwe cyangwa akamufuhira Malizia nawe Malizia nawe bavyumvise sasa hamwe baba bari mu rukundo Bface na Natasha wovyakira gute jewe kuko yavuze ati ntiwibaze ngo ndi ku muzungu ngo sindabibona jeno vyakira gute bo jeno vyakira ukuri kwamye kuko jewe ujya ni mabuja wanje sati wosanga Bface yoba databuja wanje abyunzi cyangwa ugasanga byose birashoboka ariko ndibaza ibyo bintu nivyo gaho ya nabyamirije nivyo baho sinzi swati vyobaho canke nibibeho okay stafye umufyasi mwiza 1 million ubu 1 million ubasigaye banyita 1 million 1 million views Natasha featuring Calligraphy Jones ijyandirimbo Natasha Kongla ifise melody nziza urumva hari ndimbo wumviriza wenyine ikagwa feelings sawa ikakwinjiza muri mood y'urukundo ijyandirimbo nikwiye kuyumviriza mu barabara ijyandirimbo ikwiye kuyumviriza uri mu cyumba nabone impuzu za Natasha none wari wibaza leta afatu wone bati ijyandirimbo ikwiye ujama ijyandirimbo leta afatu wone kandazizane jewe sinkunda umuntu ku bintu by'ubujyajya nona izi ni impuzu ziwiwe sawa sasa mugabo ntibiboneka kubera idahindukije papa ushaka hindukira kama nguyu iraboneka zani shati niyo boneka neza ndakuzanira byose zani shati turayi niyo boneka neza ndakuzanira byose wibaza ko je nokuzanira ngiyi la bamba jewe ishuka yanje iri ku ifoto ya mabuja sasa marira ambara tuze kumarira wambaye yo shati man ureka ivyo bintu urambye aburakoze no kungidari ko Natasha hose
hose No mama la kungidi. mama mama la No mama kungidi ngo uni Natasha. tajiri undo tajiri wangu sasa impuzu za Frank ngo umufyesi tajiri wangu sasa mwambonye neza mwambonye sasa unavaa Natasha reka ndababwire neza murazi impuzu umuntu yayima murabizi neza murayizi iyi mpuzu umuntu yayima ndayigwa numubouncer yuyu Akram nizo yambaye Akram niyo yayima iyi mpuzu kweho cyayihawe na Natasha babuja yarampaye igitengesha yarakimpa kiri muhira papa nangomba nakubwire yuko jewe Natasha nzomupfira jewe ariko umuntu yafiriye ni Yesu Kristo no yadufiriye naje nzomupfira Natasha Yesu Kristo no yadufiriye gusa naje ngiye kumupfira rero Natasha ngiye kumupfira Natasha kigenda babyi Yesu Kristo si yadufiriye naje ngiye kumupfira Natasha uraja mu giteramo cha Dajuma ko numvise ngo uraca mu giteramo cha je na giteramo nkakijya no jam nta giteramo nkakijya no jam aburanyibukije twagiye papa ugize neza kunyibutsa mbe hajya Daju yamaze gushika mu gihugu oya mumbwire Daju yamaze gushika mu gihugu ya vrai yamaze gushika mu gihugu hakaba hatani foto nimwe twigeze tubona atano mu promoter numwe twigeze tubona mbega aba promoter bacu genda mwige twarize nimwigeze mwiganaga narize jewe abandi barize aba promoter bo mu Burundi twarize inde hari mu promoter ngaha yita yuko ari we wa mbere ngaha dufise mu Burundi nivyo sivyo Landry Promoter siwe wita yuko ari we muvumbuzi wa mbere ari we nseruka rukambye papa jewe ngo mara kubaze neza Landry Promoter eske waragiye kumwakira Daju nimba tahembwe yari kugenda gute kutahimirije abarundi aba promoter kandi kubabwira ati muze mu mwakire Daju nimba tahembwe yari kubera iki wahimirije abarundi igihe The Ben yaje nga mu gihugu uhimiriza abarundi wandika kuri post zawe uvuga ati yuko abarundi mwese aba promoter boss aho bava bakagera muze kuri mbe hajya hari hehe mwagiye kwakirira bus na wari urimo ntiwibaza ati ngo sinababo wari urimo mwaruriye ibiti mwaruriranye ku bitugu mwaravyuriranye none kwa Daju eske byagenze gute ngira ntibabaheje shaka mume ya majwi ya Landry Promoter ndayashaka telefone iri he zana telefone yawe ume ya majwi ya Landry Promoter ndayashaka avuga gute rani ndayashaka ntayuzi yavuga oya ndayashaka muyandonderera ajya majwi ya Landry Promoter numviriza bijya ayama baza abanyarwanda yuko yari kumubaza na Daju akavyumva kwereka atari kubye none usanga Landry zigifrance ntaba promoter usanga Landry azigifrance kuva no munsi ndabiyamirije ntaba promoter dufise ngaho kwereka atari dufise mu Burundi ntaba promoter dufise mu Burundi nimwigeze mwiga nta mashuri mufise ni zero narize twari warize eske waragiye kumwakira Daju batamaye amahana ari kujagura ngoma nsabe aba CEO ba ma television online sawa aba CEO bose ba ma television online ishaka ndabasabe umujournaliste wese umupromoter wese muzi uko ataziga ifaransa minimum basi baba bazaga faransa uwo muntu numuzi osubire kumwakira ku radio ku ma television yanyu basi ari we babahaye uje kwakira Daju mwakire nawe tumbe cyo gifaransa jewe ndo umupromoter ari kumwakira gifaransa uzi jewe icyonzi ndakizi nzi cyo gusaba kujya urumva nzi cyo gusaba kujya gusa ibisigaye na bonjour kujya mu gifaransa usaba kujya mu gifaransa bavuga gute unyumviriza ntunjanirane sawa aba promoter bacu mu Burundi ntimwize barize Landry Promoter wewe swe wigira uri umuvumbuzi wa shaka majwi ya Landry telefone yanjye iri yaheze n'umuriro ima telefone yawe shaka amajwi ya Landry Promoter ko fata kumengo ko wanga shaka jya amajwi ya Landry Promoter ima telefone yanjye ima ndayashiramwo tu ndayashiramo cyabaka yewe Landry Promoter sha aha rero no munsi mugomba mumenye je ndinde ajya amajwi ya Landry Promoter abashwa telefone ntunyanyire ewa Landry Promoter sha wigira uri umuvumbuzi wa mbere reka no munsi ndabibona nimba tahembwe yari kugenda kwakira Daju gute rega genda kubera yahembwe yamayigira ati ngo bibyunguka ngo wewe nagira hit top
Top TV nuko ubasha Hit Top TV nguyu ngara ndakuronka tu ya nguyu ngara sha abatananigwa shaka ry'amajwi neza na neza telefone nto aba telefone lazima ima telefone ima urama tu ya majwi ya Landry Promoter ndayashaka wewe mwigira baswaganye uno munsi ngenda nabamenya none atahembwe yari kujayo gute ivyunguka nimba batamurishe yari kuja kwakira daju gute ivyunguka Landry Promoter uno munsi nandi nuko babyandika mai sukunyene nawe uri kurarondera iki Landry Promoter yagize papa ndamuronka tu okay rero reka ndakumvisha ya majwi yiwe numbriza ya majwi yuko yari kumwakira daju aya niyo nshaka aya sasa none usanga zigi France inde ko atamwakire ko ata post nigeze mbona ari call me umutananirwa kizimya moto vama sova killer iseruka rukambye kuri mikro yambye kuri bigira kazi seruka rukambye wumvise ko nayavuze seruka rukambye papa eske jengo mambazi Landry Promoter waragiye kumwakira daju ico nico kibazo canje nimba atahembwe naho yari kugenda gute ninde ari kumuhemba aborganije igiteramo nta numwe yari kumuhemba kubera niko kazi kiwiwe niko kazi asanzwe ajejwe akora aba promoter bo mu Burundi ntimwize mushake mu bihebe barize ntimwize mushake mu bihebe nukuri kwimana jewe naba promoter dufise nga mu Burundi naba promoter dufise nga mu Burundi ndavyanse akajambo kalima turagize basi ngomba nsabe sense ndaciye bugufi hari ubuma televiziyo buza atakazi buzi imbere ko mubemerera banza muganire face to face igifaransa mubasinyire bamaze kuganira na mu igifaransa niho sawa niho muziki wacu uzotera imbere ngira umupromota wo mu Burundi nga wamaze kubona ni televiziyo nimwe yo hanze yamaze kumuposting ni yahe tiriho nyinshi yahe kumengo wacitse intege ni nyinshi kumengo nta nego ni nyinshi yo nabakoze ko umviriza reka ndabadondagura abantu bose mutize sawa abantu mwese aba promoter bose mutize uwa mbere Mr Radio wa Roy TV wewe uri wa mbere Gerarize bana Gerarize nta gifaransa bonjour nta gifaransa tuvuge mu gifaransa ico cha bonjour na bio kivuga je suis na bio kivuga turagiye reka ndakwereke koresha umwanya uyago wewe maso y'iminori ntihigeze yiga ujya bibirazwi ndiko ndabadondagura kandi ntucire mu kana hari radio wa Roy TV papa urazi kuvuga urazi mu Kirundi urazi kubivuga ariko mu gifaransa c'est zero turagiye koresha umwanya nta na kimozi nta gifaransa uzi iyabuzi bari kugenda kumwakira daju turagiye okay simbizi wasema vumba wita yuko ari wewe umwami byarakunaniye ntiwigeze ugenda kumwakira daju ndiko ndagenda Edison ndayahoze wewe nuri mu promoter kutagiye kumwakira daju sha kutagiye nawe ndagukora ko nibaza ko je ndavuga mwese okay Starboy the ship waragiye kumwakira daju no jamais c'est zero nta na kimwe muzi turiko turagenda hariho capitaine de la capitale wono mufana wa Dramati imagine umupromota kabo umufana w'umusana wewe urazi gifaransa c'est zero ntiwagiye kumwakira daju sawa tuko turagenda aho siniko ndakwereka ndiko ndagenda ku mugabo yita rero niwe mwami azi kwakira abantu azi kwakira abariringi nga mu Burundi Landry Promoter seruka rukambye ndakwamburiye ishapo ndambuye ishapo yanje uri zero ndakwigijije n'ubusa jenzo gena kuri sense ndabasabe mvuga ati je aba promoter mu Burundi mubakase bose mubabwire bagende kwiga indimi turahejeje murakoze cyane yes bakuzi wa Roy TV reka ndagushimire cyane merci beaucoup rubwo ashika merci beaucoup urazi kukavuga yego urakoze bari kuvuga urakoze na gifaransa muzi urakoze
Ça merci beaucoup man. Urakoze vuga urakoze. Yes wakoze wa TV reka ndagushimire cyane. We waravye kino kiganiro. Remember subscribe kugira ngo uzurabana professional interview. Twa twagikura mu Mr. Fieta kugira ngo turabe nimba yarapfuye, nimba gikomeye, nimba yarukanye ku kazi. Ntaratonda ku kazi kuva yagwara heze. Amezi abiragira here. Sasa rero kupunguza na amezi 4. Je navuga ati reka nje kumura muhira ndabe ko gikomeye twasanze ameze neza arakomeye yuko azotangura akazi vuba cyane. Reka ndagushimire cyane. Remember subscribe kugira ngo uturana professional interview. Je uri kuruvaga kuri micro. My name is Radio or this Loy TV in the place. Kuri kamera wari kumena FH Carf. Niwe yatumye image uyibona imeze neza cyane. Niwe yatumye sound uyumva imeze full. Umukameramani wa aranezerewe kubera yumvise aba promoter na gifaransa muzi. Ariko kumunsi wa Christopher ndakurahi muzobabona bazo bari cameraman Jesse Mubeshi kumunsi wa Christopher rindira uzobona bazoba bari hejuru bazokurirana ku biti bamwe bazogira nukuri kw'Imana jewe no kwa daju barurirage. Urakoze cyane. We love you so much. Ndabakunda cyane. My name is Radio or this Loy TV. We love you so much. Subira butaha. Ciao ciao. Loy TV.